Usiko wahindutse cyane. Mbona neza. Uretse nawe ujya mu nzu yacu. Ngiye nayo kuvugana iminota 2 ndindirana. Ndakeneye tuyage byinshi. Ntutera ndagusa. Aya. Dad ubunyene. Sana ndakurindirenga. Hey, Justin. Vipi? Amani wari wangandikije no kuri. Bro, manu ugendo si ruto. Kandi nta miduga turagurura bize. Jere ibintu nakubwiye byo nibyo nyene. Nta mpamvu yo kuvuga ngo tubisubiremwo canke ngo twicare ngo tubiyage ndaguhido nido. Nibyo kwicara, sibyo kuyaga ngaha. Nuko. None mane, wa muntu ari he kwanza wa muntu ambwira uri kurafasha? Urabona ikibazo n'umumama sivyo n'umumama kandi ibintu nk'ivyo urabona umumama makwiri barabara umwana hetse urumva nibibazo gusa umusongo waciye mufata ari hari yakwifasha. So Ivan amafaranga wasabye je yose nayo mfise pe aya mafaranga ni menshi gusa ndafise igice cyayo kandi urabizi ni ibintu bibaye umuntu atabyiteguriye ku buryo usanga nyine umuntu afite amahera yose akwiye. So ndiko ndanihuta nta mwanya munini mfise nari no kuza nkamubona uwo muntu kubera ni byiza ariko umwanya sikirenga. So araza kumfasha nawe yomfasha no munsi ejo nzoba narosa yandi ariko nyene ni ibintu bya surprise kandi n'imvura iraguye sinogutebya kandi uja kure sivyo gusa merci man. So man nari ayo ndakeka azobafasha muri no minsi kandi nani mpamvu yo kuzasubiza. Wow byiza icyo mugenzi kandi abereyeho komera. Okay. Ushobora kwibaza igituma nakoze muri iki cyumba ariko ahanye niho tugiye kumara iminsi kumva zuko umuntu yipange mu kurondera amafaranga y'ukuntu umuntu yoriha inzu. Ikibazo twagize wakibonye nyuma yo gutakaza amafaranga tukabura yo kuriha abanye ko nahamagaye umugenzi wanje niwe yamfashije amahera yo kuba ndariha iki cyumba cyo ngaha muri iyi hoteli kubera ko nitwomara iminsi myinshi muri hoteli kumvo zokora umumama umuhungu ibibazo byaba byinshi niyo mpamvu tuzomara iminsi mike kugira umuntu arondera uburyo bwo kurutwohava. Gusa kumenga ufise ubwoba ikibazo nyawe ntugire ubwoba yego ubwoba ushobora kubugira kubera ko ndi umuhungu nawe uri umumama ushobora kwiyumvira ikibazo cyo kuryama. Je nta kibazo mfise sivyo je nubwo noba ndirarira hasi wowe ukajya mugaga ku gitanda nta ngorane n'imwe ariko iminsi ibiregera imbere je nta ngorane n'imwe mfise. Yiva sinakagira ubwoba ntagizagira ubwoba kweli gusa kubona umuntu w'umufasoni nkanje ndi kujya mu mahoteli ikindi naho nje kwijyamanamwo n'umuntu w'umusore ni ibintu nyine nshoka niyumvira bizogenda gute
canke abantu tubona ababonye twinjira bazobona dusohoka bazobona tuba ngaha bazokwiyumvira iki bazodufata gute ariko nyene caniga kuvyakira kubera ko ibyago iyo bije ku muntu ntibiraba ngo ni muto ntibiraba ngo ni mukuru ntibiraba ngo ni naka biraza nyine bikakubako ubwo rero nuze kwiga urikoroga ngo ugomba uryame ngaha hasi uzoryame ngaho nyine nta kibazo vraiment turabantu bakuze tutokwirinda ikindi naco umaze kubona mw'ubwizigirwa vyatumye ndakwizera ko narabonye ukuntu ko urashaka kumfasha ko atayindi mvume nguragamije nabonye ko ari no kurakora biva ku mutima ari gushaka kumfasha gusa niyo mpamvu numva ko niba naryama ngaho ataco bizoba bimbwiye kuko ndiko ndabona ndakuretse ukaryama hasi nanje nkaryama ku gitanda nabamweshije kwikunda no kutiyumvira kuko iyo vyose ukorakora two tubicanamo ingorane hanini mugani ingorane zanje ukuzibamwo utari ukwiye kuzibamwo ubwitange bwawe rero nibwo butuma uca uryama no hasi ni vyiza ntaco bitwaye ndanabona uranashonje jewe reka ngende kuba ndakurondera ukuntu wofungura kubera ko umuntu yonsa biragoye cane hama rero ndagarutse sawa nanje ngira ndyame ku mwana muba amakuru y'imisi rero ni meza bitewe kandi ashima ndabona arahindutse bara akayobe karabaye akayobe nyene ari ukuntu usa neza cane birenze kuruta uko naguheruka umukobwa atagaragara uko bitegereza nirengirana umutima wanje mwiza gusa sikirenga kubera nahora ku ishure ya gihe gituma tutasubiye kubonana naciye nja kwiga muri interna niyo mpamvu hari haheze igihe kinini utambona rero ubu unye nagarutse nahejeje Imana yamfashije bigenda neza ku ishuri narahejeje rero ubu unye ndi ngaha muhira nyene homa juste burya uhora wibuka akahise kacu uri wiyumvira basi kahise kacu ariko mo kwibuka kahise kacu ibihe vyiza twagiranye urukundo rwacu bimaze iki ko ubizi neza ko wankatiye unzize ubukene kandi na n'ubu nkaba ngikenye urumva mbona ko gufata umwanya wo kuvyiyumvira ko ataco vyomara juste hari ibintu utamenye kirya gihe nakubwiye ry'amajambo angana kurya nitwaza ngo ni kubera ukenye burya ntibyari bivuye kuri jewe byari bivuye kuri papa wanje niwe yambwira ati sinshaka ngo ukundane n'umuhungu akenye papa yari afise umuntu ashaka ko tuba mu rukundo ngo atunze nanje sinamushaka nashaka wewe ntibyari bivuye ku mutima ahubwo nabikoze nyene kugira nezereze papa ko papa niwe nari mfise wenyene bana ko n'uwitwa ngo ni mama yari yadutaye umva rero nemeye kwigura urukundo kugira papa ndamushimisha niyo mpamvu ibirya byose byabaye ariko nakunda wewe papa ntibyakunze ko tugumana ndi ku ishuri hari amakuru nakiriye atari meza ko papa wanje yitavye Imana pole sana ndumva birababaje wihangane sinigeze menya ko papa wawe yitavye Imana ariko kandi burya jewe nubwo twahebanye unzize ubukene sinigeze ndagushafurira ntabwo nigeze ndakubikira inzika kubera ko wowe uri umuntu nahereje agaciro cyane mu buzima bwanje buri gihe narazirikanye byibura n'umwanya muto twishimanye muje nawe sinahereje umwanya mubi
nabayemwo so wimva amahoro wimva amahoro nta kibazo turyohewe gusa rero uracatwina neza nka kera Iva, ntibigeze uryama? uwo mwana nimba ari mibu nimba ari iki aguma yikoma ntabwo atuje niyo mpamvu ndiko ndamupepera kugira imibu ntiyegere. Iva, ndakubaza ikintu. Baca nta kibazo. Kubera ko wumva wakomeza kunyitangira bigeze aho? Shira ndakumbuye ndakumbuye. Shira ngo washavuye. Shira wate. Shira mbinza ngiye gutate. Ngiye gutate shishe. Akunda kubaza umugore we. Ni we ndi kubona cyane ni igisigo cyawe. Ni we nice. Umugore nashatse uri mwinoza. Kandi wewe aho usanga kumvira yuko mva mu mico mibi. Sheshe mva mu mico mibi. Mvuye muri anniversaire. Ntibigeze bangaburira. Bampaye inzoga gusa. Ndashonje mbere nizeye ko batetse. Wanyoye uranuka inzoga. Aline, sinakubesha. Jewe nabaye mu bihe bibi. Kandi ibihe bibi bigoye. Kandi binababaje. Je nakuze ntazi papa. Ntamubona, nta n'ifoto yiwe nzi, nta n'isura yiwe nzi. Inyuma y'ibyo byose mama wanje yarose undi mugabo, uwo mugabo barabana. Ariko ibyo bihe byose uwo mugabo ntiyigeze ankunda n'umunsi na rimwe. Birababaje cyane kuba ubayeho uzi yuko bashaka kugukundisha uwundi mugabo kandi uwo mugabo nawe atagukunda. Kugeza igihe uwo mugabo yahaye amahirwe mama yo kujyana nanje cyane akandika je nkagenda jenyine agasigara yubaka urugo rw'iyo. Ibyo bihe byari bibabaje cyane ku buryo mama wanje ku rukundo yari afise ntibyari gutuma mpeba. Yararekanye n'uwo mugabo turagenda guhangayika. Tubaho ubuzima bubi cyane bubabaje. Mama wanje ariko kuri icyo gihe yari yamaze kubyarana n'uwo mugabo, umwana w'umukobwa. Ariko uwo mukobwa yasigayeyo. Twari turagenda uko twaje.
ariko ubuzima uko bwagiye buraba bubi cyane. Narose amahirwe Imana yakoze ibyayo ndonka akazi Tanzania ndagenda mama ndamusiga ino, ariko sinigeze ndamutererana kubera ko yanguye inyuma kenshi amba hagufi mu bihe bigoye. Niyo mpamvu navuze ati reka ngende nkora akazi ndaba ukuntu nzotunga mama wanje. Niko kuba ndi hariya mfasha mama wanje ngenda ngaruka kugeza n'isaha rero ntahura ubuzima bubi carico. Rero umuntu yari mu bibazo birambabaza cyane, na cyane cyane iyo mbonye nk'umupfasoni ari mu bibazo ndamubona nk'ishusho ya mama wanje. Natetse na soni nigiye nsigaye ndi umutetsi mwino nzu, nigiye mugore umugabo aratashe, nico bisiguye kumana. Imagine saa 5 z'ijoro umugore w'umugabo mwibarabara kuva twabana, nibo bwa mbere nkore ikosa nkumva ko rinani kuryakira. Nice, ndo umwana w'umuntu, reka kunaniza. Ariko uko biri kose Nice ndashaka gutahura, ariko ntazongera kubona iki kintu. Nice ndakurahiye ntituzoteka ngo bishe. Nice imvire ko wubatse uri umugore w'umugabo saa 5 z'ijoro mwibarabara mu nzoga. Nk'ukubone wakubonye imvire ikivremo utashe kwa Bosco. Urajeje sashambise ndavyumva kweri ko bitakoroheye mu buzima bwawe, nukuri pole sana. Ntivyari vyoroshe ariko mba vyaragukomeje. Ama umve ko nanje kurabikorera bino bintu ndagushimira cane. Naho bitoshika ngo ndabikwishure, ariko Imana yo mw'ijuru basizo kwishura. Kuko jewe bikorera ndabibona kandi ndabishima, nagusabira no ku Mana. Ko rero Imana izokunshimirira. Hama ukuri pole wihangane kandi tujya musinzira uruhuke, Umwana ndaza kumwitaho. Ikibazo kandi bugiye gutere kandi ikibazo ikindi hajya ahantu ngenda rinda mu buzima bwanje, usanga ntinya abantu. Niyo mpamvu kugeza isaha ndi kumva umenga nzosubira hajya muhira wawe ndakuzanira impuzu, ndagusabira impuzu kubera ko ntuguma mu mpuzu. Umuntu nawe yo bari mu bibazo ariko ntibisobanura ko yokwama mu mpuzu. Abantu benshi ntibamenye ibibazo wowe urimo, ahubwo bibaza ikibazo gituma wambara impuzu. Kandi agusezeranya yuko naziga ndamubwira aho uri, ahubwo izuba kindanye gusa kuza impuzu. none nk'ubu Iva ari hehe? Ahari yoba akomeye hoho ntankumbura. Iyi minsi yose iheze Iva ataragaruka, yiyumvira iki? Ho harazi ko ndamukumbuye.
Megan. Ni gute kuje n'amavarisi habaye? Nose nakubwiye ko tuzoza kuba ngaha. Aha, ubivuze neza. Uravuze ko muzoza kuba ngaha. None kuje wenyine umwana ari? Umwana ntituri kumwe. Ncamake namubuze. Ngo? Umwana ntuzi yari? Nyene umwana wawe ahubwo ngira ntakwije neza mu mutwe. Ivyo bishoboka gute? Ari he? Nagiye mbona azanana n'umuntu mugira. Ngo mama ngo umuntu ngo aragowe ngo yaravyaye ngo vyagenze gute aze kumufasha. Yashatse kwigira Imana tu. Yo gufasha kira muntu wese abonye. Je nanje biranya nka kwihangana ndamwirukana. Maze kumwirukana mbona n'umuhungu wawe arakurikiye aragiye. Ndarondera yanyikiye ndamubura. None wawe wimviriye wumva ubwenge bwiye butonze. Kunta nkaje mama wiwe wakurikiye umuntu atazi niyava. Ndakubwire rero. Jewe nditonda. Ariko no gukara ndakara. Iyo hageze ku mwana wiwanje ndakara. Nkeneye kumenya umwana wanje ari he, wamujanye he, canke nimba ari kurambenda kugira ngo ushobore kunyegereza ntigikunda. Utazaranye n'umwana nawe mvira. Kucerekeye kuvaho ntigikunda kuko kugeza isaha inzu namaze kwitanga. Kandi ujya n'umwana mukuru arakomeye mu mutwe. Si umusazi ntagwaye. Yiyumviriye kunta jewe agakurikira umuntu atazi arimenya. Azotegerezwa kuza kundondera kuko ni jewe nyina. Bivuze rero ati wajuje gasubira. Oya gusubira inyuma byo ntibikunda.